Tangu hajya ngo nivyo uslama kugira watira abakobwa. Bon oya oya sivyo Ukuntu batevye kucishura jewe oya sivyo parce que jewe j'écris wari no wari abandi barakeneye kuvyumva jewe ndabizi ndayizi donc bien sûr hajya ngo nivyo iyo ugiye kuri scene misi yose ubanza kunwa kamwe canke tubiri. Abakunzi ba Empower TV turongeye kubaramutsa kandi twizera ko muguye neza aho muherereye mu vyanyu no mu banyu. Murabitswe tudahengeshanya kubipfuriza amahoro aho muba muri hose kugira ngo ibintu bishishikare bigenda neza tubanaye tunakorana neza cyane. Rero uyu munsi nkuko mumbona ndahagatiwe n'imisore ibiri aho baraza no kutwibwira simpave ndabavuga ngo nsanze ngenda bavuze nabi baraturamutsa batwibwire muri rusangi umwe akazina kiwa natubwire nyene akantu gato ko kwipresenter ngira baca bavyumva reka duhere ngaha bitena amahoro. Hama jewe ni Brian Stéphane, akazina k'ubuhizi nako ni Slameur BSS. Eko hari bindi hama jewe nitwa Tangu Ntirampeba, izina ryanje ry'ubuhizi ni Tangu Star. Ego nibaza yuko ari ibyo. Mwese numvise muvuze utuzina tw'ubuhizi ngira bakunzi ba Empower TV ngira murumva yuko nokagutse ngo n'abastar n'abantu basi novuga ngo barafite izina bariko barandikisha runaka kuko urumva yuko bose barafite utuzina tw'ubuhizi bisigura ko bafise ikintu basanzwe bakora gituma bashaka guhiga n'utwo tuzina tw'ubuhizi. Mbega nka wewe ako kazina kawe k'ubuhizi kavuye kuki? Ni wakitoreye cyane? Bon, akazina k'ubuhizi akanagahawe kwanza n'abanyeshuri twigana. Niga wiciyemo ko niho natanguye guslama. Haheze imyaka ngira 10 canke 9 nayo hari bingora cyane. Hama na kazina nahawe n'abagenzwa nyene hama Slameur BSS ni en sigle amazina yanje mu bisanzwe ni Brian Stéphane Sapchimique. Et donc j'ai pris les initiales, je n'azigir. Donc ni wishiriye ko BSS. Ja. Okay. Aha, Tangu Star. Bon jewe narihawe yavutse ari umustar nabo tuvukana niko no bivuga oya kubera nibo babitanguye genre kuza baranyita Tangu Star nkitangura guslama hama je trouvais que ça m'allait bien navuga ati OK tugomba tubandanye rero nibi nyene. Ngira muravyumva yuko bakunzi bacu kumara dukurikirana ngira murumva yuko bose bariko bavuga bagarukanamwo akantu ko guslama. Rero abamubona turi kumwe ngaha babita gute gayo akazina kayo abaslameur. OK murumva na abaslameur donc bagiye kutubwira gato ku kintu citwa guslama. Sinzi ko mpamvu ndabivuga neza je nsanzwe bisanzwe atari n'ibintu by'iwanje nyene ngira murabibona. Tugerageje rero kubandanya gato imereye iwawe Stéphane, mbega wewe guslama canke iyo ngabire nyene sinzi mu kirundi ngene bavyita byatanguye ryari byaje gute? Bon jewe ndibuka ndi wiciyemo niho habaye competition ya slam niryo ryambere na mu bistrukira. Hama nafise umu prof yakunda kumbwira genre ko yankonta mu bantu barazi igifaransa surtout mu ishuri. Ubwo umva rero abantu bazi igifaransa ntibahusubira guhuza n'ibiharuro bake bahuza n'ivyo biharuro donc les langues les maths ni ibintu kenshi bidahura. Hama haje iyo competition c'est là bacu bambwira ati twarakwandikishije muri competition munsi nari nanasevye ku ishuri bukeye ni prof yambwiye ati twagutanze nk'umukandida w'ishuri nari niga mu Gihosha c'est municipal Gihosha. Hama competition yari y'amashuri yo muri Nord ndavyibuka yabereye kuri Centre Jeune Kamenge. Hama bon candagenda
mbwa sans pourtant avoir une idée y'ivyo arivyo umwigisha we yivugira ngo ni poésie ok mais quand même yarasanzwe azi yuko ivyo bintu uhora ubikora warakunda kwandika ego narakunda kwandika muga kiza kugutangaza nuko texte ya mbere nagize sur scène sije nayanditse donc wakoze uwo munsi iyo nagize muri iyo competition ni sister yari yarayanditse amacara yima then ndagenda ngiye ndaslama encore j'étais encore gamin nari nkiri gatoyi ndaslama nchamba wa gatatu ndavyibuka mba wa gatatu saho nahereye mu bisanzwe mugabo genre naciye nsubira ndibagira gatoyi ndabivamwo après nka 8 mois canke 9 mois c'est là où haje umuslameur yitwa Slamaster canke Slameur Pro abantu bashatse acha proposa ko noja muri groupe yao yitwa Super Slam yari muri centre jeune Kamenge et puis voilà candagendayo kubera ico gihe twarakoranye ikintu ca 4 ans hama ndavuga nti ko nakuze voilà je dois voler de mon propre aile ndavuga ati reka rero ngende ndabe abandi twokorana niho rero naca mpura rero natanguye then rero turatangura gukorana okay Tanguy nawe watanguye gute byaje gute bon jewe novuga yuko jewe natanguye mw'ishuri hari abana twigana kubera babona duma navuga igifaransa neza mw'ishure Imana irihangana hama baranyigira barambaza abo bana twigana baranyigira barambaza ati uri umuslameur à l'époque sinzi n'icari ico slam ndababwira ati oya ati ngo bishobora mugabo uvuga igifaransa neza ndababwira ko atavyunze sinzi vyari vyo hama mugabo kubera yarafise umugenzi acambara ati ngo ndafise umugenzi wanje w'umuslameur ngo uzoze ngakwereke ukuntu bigenda et là donc wari mu kangahe aho bakubwira nari ntanguye supérieur hama ntanamubwira ati ok ni bon uzomunyereke niho rero yaciye anyereka Slameur BSS niwo muslameur wa mbere je natanguye kubona dimo nk'igitangura shobotse ya nyine no mustari navyemera nese na mustari tanke hari uje nimwe ari bwumve umuslameur ataricaye bon niwo muslameur vraiment wa mbere kandi niyo na audio yiwe reka ndabareke muze muri ahantu niyo na audio y'umuslameur natanguye kumva bon bien sûr hariho ba Grand Corps Malade mugabo sinari bwabamenye à l'époque Grand Corps Malade yaricaye uri conscient yuko i interview iza kubona abantu ko ntaco bitwaye none biremewe ok hama jewe rero turamenyana na Brian aranyereka genre amatexte yiwe et puis tout ça ncanataha ndavuga ati wawe bijya biratesa peut-être je pourrais le faire mugabo nyene j'étais pas très confiant muri jewe et puis hacara heri igihe nyene ndabiheba complètement umukinzi wanje rero tubana muri quartier niwe yaciye ambarira ati ngo wewe kandi noshobora kukupresenta umuntu ashaka abaslameur hari muri Yetu Slam bariko bari bagize casting bariko barondera abaslameur hama jewe ncandajayo mugabo njayo hatevye ncanjayo bari mu yandi ma activité baca bambara ati ngo uzogaruke et puis ngarutse niho rero naciye ntangura Brian twasubiye kubonana neza na neza haciye nk'imyaka nk'itatu canke ibiri ya quand même urumva twatangura gukorana bon twatangiye gukorana mugabo urumva yatangiye kumenya jewe vyumva none ariko mana c'est dur kubitanga bon nari mu idore biwe en quelque sorte bon j'ai pas dit cela ivyo navyo ravuze naco bitwaye gusa navuze idore wewe ufite ariko arakwiyemera ko kwaje akora kwiyemera ariko naburiye hejuru tubandanye donc et là muca murabandanya urumva wacu bandanya muri Yetu Slam nawe jewe ndi mu indépendant ego
donc iyo centre jeune wari wagiyemwo tu vois j'ai travaillé avec eux après ndavuga ati j'ai besoin y'ikindi kintu kuri jewe ko narabona ko bintwara umwanya munini yakujayo muri groupe ego en tout cas j'avais un niveau naye maze kugira un niveau ndavuga ni eka rero ntangure gukora jenyine juma ko narabona ko nundi turi en groupe narabumva ko ntari à l'aise cyane ama mu rero ndavuga ati reka ngende kwikorana niho kuja kwikorana mugabo naho nyine chance ya kugira groupe mugabo iyo groupe ni c'est pas groupe twakira abantu cyane tugira iki mugabo c'est à deux jewe na Tang twitwa Kamikaze Team yego Kamikaze Team donc itandukanye na yetu itandukanye na au fait twege ni Drew jewe na Tang nivyo bayekara kugira au fait ni ibintu byatanguye kera au fait twariyumvira ati kubera iki tutogira jewe nawe Drew mugabo hari mwundi muhungu malheureusement ayuka kwitaba Imana ni muslimeur yitwa Prince niyo twatanguranye Kamikaze Team jewe nawe na Tang kamu macara genda kubwimvo z'amashuri kwiga université ya Kinshasa amashudikana je na Tang niko rero tuca tugira genre turagerageza kwiyubaka après abantu bumva rero ubu batuzi nka Kamikaze Team eko Kamikaze Team donc Kamikaze Team yavukiye muri friendship donc garubugenzi ko mukora ikintu kimwe yari muri yetu toi tu étais indépendant et l'autre est là yari umugenzi uko nyene kwera yasilama et après entre temps ama style yacu yari amacingana umva genre twari dufise ama flow amwe umva turavuga ati kwitu togira ikintu genre kiri hamwe ko kwa musila muri wenyene ego biratanga image mugabo naho iri kumwe nabandi babiri canke batatu je me souviens ijambere twagize texte à la base texte yambere twagize c'était pas un texte twicaye ngo turatravaye umwanya munini c'était même pas sûr twari twicaye et puis on s'est dit si on faisait un truc pour cette scène et puis rero niyo texte yambere yacize yabonetse sur scène et puis ça a bien marché hama iyo texte donc genre mwayanditse muri kumwe mwese hamwe ego okay so rero nashaka hari abantu bashaka ko baradukurikirana batazi ico kintu slam ni giki batazi slam mbega yo bifasha kino mu buzima busanzwe tu vois donc badatahura kujya hari abantu genre ndavuga gute bacapa bagashaka kubisigura neza hari abantu bajisha donc nashaka mugageze musigure namwe uyo mwuga wanyu mbega iyo umuntu yumvise slam c'est quoi donc nyene muyisigure nje ntangura canke tangura oya tangura nta kibazo bon jewe mpava ndabiresume ndabivunagura ko na slam narijya kitoroshe kuvuga mu kirundi ego ha slam ni n'ubuzima ni lifestyle ni slam ni jambo au fait ijambo naryo muratse ko gica canke rikakitsa hama kandi iryo jambo ridafise bose hari abantu bashika kure ku au fait twege turi ijwi ryabajya anye baba mu bintu badashobora kubiserura muga twebwe tugashobora guserura bo bivyo biyumvirira batarinze kubivuga donc slam ni hanini nico jewe nibaza ko pour moi slam ni échappatoire au fait ubabaye urandika uryohe urandika hama muga mu nyuma ukashiramwe rero nakantu ko kuryohora ico kintu kugira kize kuba kiryoshe mu kwakira bivanye n'inyandiko mvuze inyandiko muri France ne horona bivanye n'ukuntu wavyanditse kujya amajambo akurikirana mugabo ahanini c'est pour transmettre un message bon ico ni en général un artiste wese amafise message agomba guha abantu hama ukamenya uburyo rero twebwe uburyo twe dutangamwo iyo message sico kimwe n'abacafyi sico kimwe n'abaririmba ego mugabo ni ahanini mu gutanga message kandi muri societe yacu naho abantu ntibaratahura ahanini akamaro ka slam mugabo turagerageza kugwana tukabereke kuko ahanini birafasha muri cohesion ndibona cohesion sociale sinzi ukuntu kivuga mu kirundi mugabo wabona igihugu cacu cacu mu bintu vyinshi donc harabayeho amajambo yazarasambura amwe naba
mugabo urumva iyo abantu bashoboye guhurira hamwe ku kagoroba tukayaga tugaslama ibintu vyubaka birafasha cyane kumva ko hari ituze mu gihugu. Donc ego macama make nico bon sinzi ko navuze make jo. Bon hama nanje kubganje l'islam jewe au départ nkibitangura c'était beaucoup plus nari nabikunda genre narakunze cette manière de d'être devant un public ukagira ico babwiye tout ça kubera jewe narandika bien avant ko ntangura no guslam narandika et jewe écrire kuva kera c'était toujours un moyen pour moi yo kuvuga ibintu biri muri jewe canke ibintu mbona que je peux pas forcément dire à haute voix ngo nubahuke kuvuga et puis maze kubona rero yuko hari abantu bashobora kubahuka ils écrivent bakaja imbere y'abantu bakayivuga byarandyoheye cyane et puis j'ai voulu faire ça. Nico gituma jewe islam kubganje c'est un moyen de parler ibintu binkikuje ivyo mbona la société, parler de la société et de ce que je ressens muri jewe ego. OK, genre mu majambo make turashaka kuvuga ati islam c'est un moyen donc canke n'uburyo umuntu ashaka gucishamwe kugira ngo ashikane message runaka ku bantu. Ego Yigisha kwigishije vraiment yarigishije umwana z'ubwenge vraiment antuka ufata n'ingoga. Guys mwe muratesa fait iki kiganiro nyene murumva kiratesa ukuntu genre surtout wewe ni atari so ngerageje kuvuga hari abantu bakunda kuvuga genre hari ahantu navyumvise abantu bakora bivuga baravuga ngo il y avait donc groupe y'abana nka mwebwe bobo c'était pas slam amapoème tu vois sinzi nimba hariho itandukaniro rinini naho nyine muraza kugerageza kubiclarifya nka jewe ntavyonzi itandukaniro riri hagati y'umuntu akora poème n'ukora slam jewe ntavyonzi ariko naravyumvise ahantu bako baravuga ngo baba ariko baratumwanya mbega abo bantu mimwe babwira gute slam hari ikintu ushobora gufasha ku gihugu slam hari ikintu genre hari ikintu mushobora gukora biciye muri slam mugafasha igihugu muri rusange umuntu akifasha eduku agafasha n'igihugu murashaka kugasigura ko mugaca munagira ko muvuga donc la différence iri hagati ya poème na slam pour les gens nka jewe tutabitahura Cyo mbone nje nguma ntangura ngo motif ngo motif ngo ndavuga cyane none c'est pas un fait. Bon il y a pas une très grande différence entre le slam na poésie. Kubera le slam c'est un art poétique. Ça c'est un art la poésie quand on écrit des poèmes il y a des règles tegerezwa gukurikiza. Mugabo le slam c'est libre. L'islam nous donne une certaine liberté pour les poèmes tadour. Et les poèmes, par exemple, de Tegezo Kushamwa Marim, il y a la manière d'écrire, il y a des règles, muri écriture Tegezo Kulikits. Mugabo l'islam, c'est vraiment, il y a une liberté qui est là. Iyo umuntu ariko arandika, iyo umuntu ariko arayideklama, kubera le poème, il y a même le rythme qui iguma, il est presque nka yayindi. Mugabo l'islam le rythme irahinduka bivanye nawe uri kurayigira genre comment we ushaka kujanamwo texte yawe. Kandi l'islam il y a possibilité yuko iba accompagné par de la musique c'est que pour les poèmes bitigera nta naho ndabibona ntibibaho. Et hama ku bantu baba bavuga yuko tutumwanya kubera twandika je pense yuko bihenda cyane barihenda cyane parce que non seulement ni kintu qui t'occupe utilement. J'ai eu la chance de gutangura l'islam d'umwana kandi donc je peux dire yuko kuva nkiri muto j'ai vraiment vu l'importance narasoma cyane kandi bon nabavye oya narasoma cyane à un point yaho abandi basoma ibindi basoma ibitabo je nasoma ibitabo bien sûr bien sûr hari abasoma ibindi jewe en parlant justement de ça
hari abavyeyi abana babo babidogera bivanye n'ukuntu genre adolescence yabo yabatwaye. Moi jewe j'écrivais, moi jewe je lisais, donc à un moment donné sinigeze ndonka umwanya. Non, je veux dire yuko ntigeze ndonka umwanya wo kugira genre wo kuja mu bindi bintu vyotuma mera nabi. Kandi jiwe ico kintu ni ikintu nshima kandi nshimira Imana, parce que hariho abajeune babiburiramwo ubuzima, hariho abajeune bahinduka complètement ku buryo utabukibamenya, novuga qui sont des éléments néfastes même pour la société. Abantu bavuga yuko genre le slam ubunye le slam iriko iratera imbere kandi cyane. On a un festival, il y a des événements de slam zamaziba, et puis izo événements ça peut être en source de revenus ku gihugu, dans le sens yuko zirazana abantu bavuye hanze. Les festivals turatumira des artistes étrangers bakaza, et c'est un moyen de faire découvrir le Burundi mu bindi bihugu bitari forcément abo bantu batari bwazi. J'ai vu par exemple hari umukobwa w'umuslameur yitwa genre sinzi izina akoresha kuri w'umuslameuse, tu vois, Kerulia, tu vois, c'est Kerulia. Donc j'avais vu kuri Instagram, donc ageze mu Faransa mu Birigi, tu vois. Et il y a eu même des tournées où des slameuses Babarundi bagiye hanze, donc des tournées. Il y avait une tournée yabereye muri Belgique, baragenda, et puis ça a été un moyen de faire connaître le Burundi mu bindi bihugu. Donc je pense ko abantu bavuga yuko twatumwanya barihenda cyane gose. Et il y a des formations twama tugirisha dans les vacances, et puis pour occuper abana on les forme à écrire, tout ça. Et du coup kwandika ça veut dire ko baca bajana mu bitabo, tu vois. C'est bon en fait. Bon, ego. C'est vraiment beau. Ndabitahura jewe taranaheza no kuvuga kuko aratanguye, donc ndabitahura kuko abana benshi muri vacances hariho bamwe usanga bari ku mafilm. La fois passée nari ahantu tuko turiga, baravuga ukuntu abana bu bamwe bariko bicwa no kuraba nk'ama, ugasanga ariko ya mafilme yanditse ko ngo moins de 12 ans ntibari kuri kuyaraba, ugasanga ariko ari donc hari imyaka itarire kuriwe ko abana baraba ibyo bintu bayifise mugabo ugasanga tu vois. Donc iyo muri ko murabokipa c'est bon. Jewe tangiye bivuze byose wesh mugabo jewe hanini avuga ko slam yarampaye abagenzi, slam yarampaye une visibilité na jewe ntari mfise ahantu ubunye nshobora kudodora abantu bakavuga ati ari credible kubera kiribi. Hanyuma y'ivyo bon, il y a même des profs jewe nkitangura université, nagiye muri prof aza arambwira ati kumbe si wowe nabonye ku televiziyo ryari. Bon, yayambonye ibintu vya championnat national. Donc voilà, en tout cas hariyo ibintu ukora ugasanga hari abantu benshi byanspire utarunazi. Donc shatse kuvuga rero kuri kazi yitwa groupe yanyu Kamikaze Team. Kuri Kamikaze Team, est-ce que Kamikaze Team yoba yipfuza gushika hehe mu myaka iza, muri kazoza nk'inyuma y'imyaka ingahe? Bon, Kamikaze Team jewe avant tout sindayibona nk'ikintu genre kiriko kirahera ubuvuba. Kamikaze Team ni groupe nini ubu unye mbona tuko turagira juma amatourner ko n'ubunye tumukubitangura juma turafise ama audio, turafise ama page yacu. Donc bon, ngendera ko ndanagutumira ntumira nawe ko turaba hariho slam edition ya slam acoustique tuko turategura. Donc twege vision ahanini ihangiro ry'iwacu nukushobora gukundisha abandi uwo mwuga, bagatahura ko tutari mu gakino, bagatahura ko ari ikintu gishobora gutunga umuntu. Juma hari abaslameurs babayeho kubera umva slam gusa. Là on parle de slam. Bon, naho bitarashiki iwacu mugabo hariho ababayeho kubera uwo mwuga. Eko nashaka kubabaza ikindi kibazo, mbega iyo muri ko murategura ayo ma festival yanyu canke ayo sinzwe nitona ama conference canke ama event ntumbaze genre
nta mbogamizi mugira kugira ngo mukore ibikorwa uko muba mubishaka murashoboye no gusohora igikorwa giheze nabwa gute produit fini imeze neza biraborohera nizihe ngorane muhura nazo bon barahera kwa tanki bon turiko turorganiza ama événement ikibazo kenshi dukunda kugira n'ama financement kubera twebwe turi abanyeshuri iyo turiko turategura événement turakenera budget nta hantu dukora tuvuga ati turaza kuronka amahera genre twebwe nyene tushizemo bisaba yuko tuba dufise abantu badushigikiye ama société atuparena kugira dushobore kumeta au point un événement hama ishobore kuba rero ikibazo gikunda kuhaba nuko nta ma partenariat turonka cane bigaca bituma événement iba soit itevye soit bikayi uko wari wabiteguye ntibibe uko genre wabiteguye par exemple dufatiye karorero ka hafi turiko turategura un événement slam acoustique il est intitulé Révolution et l'événement on prévoit kuzoyikora au mois de décembre mugabo jusque là du moins question partenariat aho tumaze kudodora en tout cas c'est pas satisfaisant kandi c'est un événement qui est là on dépose ama documents kwiye tukabisigura tout ça mugabo biragoye vraiment kuronka abantu bavuga ati tugomba tubafashe donc ngerageje kuvyumva neza ikibazo ikibazo nyamukuru gihagaze ku kuntu abantu batabitahura ngo bumve ko babashigikira justement kandi ugaca usanga niyo budget ntiyari isanzwe ihari et puis donc bigaca bigorana ukuntu nyene utegura event mbega ho biraborohera ko abantu kuko abarundi urabizi ko rimwe na rimwe si ibintu ibyo aribyo byose dupfa kwemera uko biraborohera ko abantu mu bibata turetse ayo masosiyete mwamwifuza ko abashigikira canke iki abarundi biraborohera ko mu bibumvisha surtout les jeunes comme nous donc bobo ntagiye mutegura nka event mugasanga ntabaje nyene kubera ukudatahura ibyo bintu mukora canke iki oya bon novuga yuko tout dépend na approche wagize kuagiri genre l'approche ukuntu wegereye abantu surtout le public nta na rimwe vraiment turakora événement ngo habura abantu baraza kandi bararyoherwa parce que hariho n'abantu baza batazi l'islam carico juste par curiosité canke yazanywe n'umugenzi et puis akava ngaho onye avuga ati wow ibi ntavyo ntariyinzi ahubwo nari naratevye kubimenya Stefan hari cyo wakongezako oya sano bivuze vyose vraiment ego izo nizo ntambamye duhura nazo naho akavuze mbe wavuze gute ngo imbangamizi ico cyo naje nari ntambamye sawa ni bon kirundi ni twize hamwe gusa nizo nyene rero nagira nse n'urangiza ikiganiro cy'iwacu mugabo ndangiza ko ndabasaba yuko mwoduhonja kuri Empower TV sinzi niba muza gusilamira rimwe canke hagatangura umwunda agakurikira donc uko muba musanzwe mubikora sinzi ariko mugire akantu gatoyi mutanze kugira umuntu atarafise igicapo c'ukuntu mukora c'ukuntu Islam ibimeze ashoye kuyironka bien sûr. Okay. Ruheri wawe nese wigize umuidora. Ushaka ngire text ndi je nyene canke tugire cyo babiri. Nashaka tumwibariza ushaka y'ikirundi y'igifaransa bon sauf icongereza n'igiswahili. Je byo babyiza mugize gato k'igifaransa mugakubitana gato k'ikirundi. Kebumba ko no mu kirundi biba. Mu kirundi ntiyandika mu kirundi. Bon tugire ya indi imwe turiju. Okay, hariho text y'iwacu iri kuri YouTube channel genre Nyatongwe mugabo ni Kamikaze Team. Bon yitwa gute? Tayibagiye. Yitwa Karyoheye Pass. Ego.
donc voilà naho titre iri mu gifaransa ira urumva niwe wayanditse right bavuze ko texte ari wayanditse turi hamwe ok donc muvuze ngo karyoheye ipasi mwashatse kuvuga iki imbere yuko d'abord mu ok Tank. Certaines histoires surviennent alors qu'on ne s'y attend pas. Il y a des regards que l'on croise et qu'on s'y perd. Chacune de nos histoires vaut la peine d'être vécue. Et elle m'a eu. Elle était tout pour moi. Notre histoire semblait prometteuse du mois. Je me disais avant qu'elle me brise le cœur. Elle s'est foutue de nous. Elle s'est foutue de nos gueules. À croire qu'elle était ma perle, elle c'est une pro dans son jeu de football. Avec cet amour, j'en ai ras Paul. Avant, je croyais que j'étais le seul, mais j'étais à côté de la plaque. Elle m'a donné une claque pour elle, je n'étais qu'un amuse-gueule. Souvent, elles se prennent pour des victimes et nous considèrent comme des chasseurs de primes. Cette fois-ci, c'était le contraire. Elle nous a piégé, la demoiselle, et futée, elle nous a eu. Je me lis à toi. Elle s'est foutue de nous. Elle s'est foutue de nos gueules. Bon, le texte, il n'est pas vraiment en entier. Hachige Kinini. Mugabo, c'est un texte qu'on a écrit dès le début, tout à Angola. Et puis, bon, tout a visité à ma texte à Kiera. Mugabo, on a de nouveaux textes. Bon, pas forcément des duos, parce que les duos, tu indiques, Niziri encore travaillé. Mais en tout cas, Brian, il a un texte solo. Ok. Katugire basi texte ziri en entier. Imwe kirundi muga iracanze. Burundi we mutima wa Afrika. Wewe wambonye mva mu nda ya mama ntiwanyirengagiza umuranura muko. Wewe worosheje urusato ruvyarwa mu mbeho y'urushana. Wewe wihereye amahoro n'umutekano basokuru bakivuna inzara batazeyinze. Ehe ngwino nkurikira ngo utembereze mu kanyabunga ngwino nkwereka ivyiza y'ubutazo hezo biyagira abandi. Aho gusabikanya ariko kwiziza imitima yabo bamwo maze tugasoma dusangira atawune n'umukenge. On dit qu'il est démocrate. Mon pays, il est sûr. C'est un bon exemple par rapport à d'autres pays. Elle est une nation couleur arc-en-ciel, d'autres l'appellent aussi pays du lait et du miel. C'est pas par ses collines que l'on peut admirer sa beauté et sa fraîcheur qui le fait exceptionnel et qui le rend exemplaire. Son peuple travaille dans une dignité démocratique, ce qui fait que son développement soit spectaculaire. Petit pays, petit pays. Petit pays, je chanterai tes louanges. J'ai choisi de parler là où les autres préfèrent se taire. Je ferai sans honte ni crainte, car à travers toi, je continue de vivre, d'espérer. Ils ont aussi une solidarité inégale. Les affaires de guerre ne sont qu'une histoire. Il n'y a plus de ronde forcée parce qu'il n'y a pas de rebelles dans mon pays. Tout y est ce qui fait que la vie soit libérale. Aucune contrainte n'est soumise au-dessus de nous. Les taxes au marché sont payées en considération et les moins incapables sont soumis à une exonération. Même les étrangers témoignent de cette distinction. Dans mon pays, comme ils le disent, l'ambiance est maxime. Et les capacités de tout à chacun sont un atout au profit du sexisme, comme le prône ailleurs où le racisme est aussi vu au paroxysme. C'est un pays de droit, de fratrie, où l'amour découple le tout. Il est très démocratique, on le voit partout. Dans ses ruelles, pas de politique. Et les gens y déambulent en toute tranquillité, c'est tout, ça démontre l'unité. Et c'est une qualité, disait-il. Unité, travail, progrès, pour prime libérateur, qu'ils soient les piliers de notre démocratie. Et aujourd'hui, nos tendances inondent le monde. C'est pour cela que nous restons un bon exemple d'une démocratie, car notre gouvernance est centrée sur le peuple, pas pour la bureaucratie, car notre gouvernance est centrée sur le peuple, pas pour la bureaucratie. Petit pays, petit pays. Petit pays, petit pays. Petit pays, je chanterai tes louanges. J'ai choisi de parler là où les autres préfèrent se taire. Je ferai sans honte ni crainte, car à travers toi, je continue de vivre, d'espérer. Slammer BSS. Wow. En fait, c'est bon, en fait. Mana, oui. Bilenze no kuba bon, en fait. Bili. Mama, oui, on a besoin. Genre, là. Nako numva ndavuga ati hishwe ibyo nako aravuga naje je peux exercer au moins musumwe. Ego, tout le monde peut les Maybe turi batatu. Genre, twasohotse ngaha, tu vois. Ok. So rero nagira ndabashimire cyane kubw'ikiganiro mugira akajambo kanyuma muvuga kuri Impower TV musezera
ego mbuno nimba ari no gushishikariza abarundi gukunda ibintu by'iwacu gukunda ibyo mwikoreye kuko ndazi ko hari benshi baswiva abandi basilamu bo mu bindi bihugu bitandukanye ugasanga aho gutangurira iwacu bajabutse imbibi donc akajambo kanyuma mwovuga ariko muna bashishikariza gukunda iby'iwacu. Bon, je nibaza ko atari ijambo rya nyuma juma uzodutumira kandi ego voilà. Donc voilà, mugabo bon ijambo ryo kubahimiriza je nibaza ko si ugukunda ivy'iwacu mu bisanzwe mubikunda mubibona reka genre iyo ibikorwa umaze kukiraba ugikunda kuko wakiravye mugabo ahubwo je ndabahamagarira kuturaba kudukurikirana et après c'est eux qui vont juger ati aba bantu barakwiye support canke ntabe bakwiye mugabo mwabanje kubona ce que dushoboye. Donc nibaza ko ahanini bo kwitaho kuza bararaba ivyo bita ngo ni vyaba quelque part intellectuel kuko des fois je ndahura n'abantu bamwe bakambwira ati bya bintu vyanyu shahu birarambirana urumva ndabijemwo ni gake mais effectivement waje ufise iyo idée ko birambirana utavyakurambiye. Donc toi tu viens cherche pas ce que ego nivyo le fun ntibura côté fun mugabo twebwe natwe tuba dushaka ko hariho message musigarana ntihabeho gusa ujya mu diho nk'indirimbo mugabo mugende muvuga ati hariho ikintu twasigaranye et après gutyo je nibaza ko bizogenda biratse ego. Bon jewe nk'akantu novuga nusaba abakurikirana Empower TV ibintu bigenda neza dufatanye mu mugongo niba dushigikire baze barabe ku ma platform yacu badukurikirane barabe ibintu dukora et bon je dirais pas que je suis sûr que batazoba déçu kuko ça ferait de moi un prétentieux mugabo en tout cas sinibaza ndizera ko batazokwidoga donc dufatane mu mugongo yego ni ntaco bon ikirundi sikirenga navuze ko sa none usanga watinye kuvuga dufatane mu nda bon OK OK mugabo genre birumvikana iyo nashatse kuca quoi bon naje nuko nari navyibagiye mugasi navyibagiye twashimiye kuba mwaduhaye akanya mukiyumvira mukadutuma kuko en tout cas ibiganiro tuzabira byinshi du moins il y aurait des gens bakurikirana ivyo dukora kuko des fois urabona iyo bavuze entertainment kenshi bahora kivuga du moins murandacumva mugabo umenga le slam ntirimo n'abaririmbyi yo bayigize bon sigaye mbona hari abaririmbyi benshi basigaye bagomba kubigira aho Kiriku yarayigize ya PHP ego c'était bien ngurumva ntibwiye kuraba n'ibintu genre umenga c'est bizarre mugabo harakenewe ko habaho réforme iyo bavuze abartiste bakamenya ko n'abaslameur bari mu artiste genre eko nico. Okay, ndarangije rero mu kurangiza kwanje nashaka Jean muri babiri hagire ububaza ikibazo mugenzi we hashobora ko hari ikibazo ntabajije like hakaba hari abantu barashaka nko kukimenya ndazi bo ndahera kuri tangi arakubaza et du coup umubaze Jean c'est mieux duhereye hari ndazi afise byinshi ashaka kumbaza donc kumbe ngo cirutangura yazanda ni bon tang hajya ngo nivyo uslama kugira watira abakobwa bon oya sivyo ukuru batevye kucishura jewe oya sivyo parce que jewe j'écris oya sivyo si islama kugira natira abakobwa aho no narabihevye kuva kera ubigomvye kuvuga ko bataraza ahubwo ngombye kuvuga ko ari benshi Imana irihangana sawa ni wewe oya bon nakara gaciye mugabo sin islama kugira natira abakobwa ahubwo islama pour erega pour kugira nshobore kugira rumwe rumara zibiri kugira nshobore gutanga un message qui pourra éduquer la société, un message qui pourra dénoncer ibintu bitariko biragenda neza.
okay d'après ikibazo aje kumbaza tukanibaza ikibazo ndakubaza ntagihari oya je l'intention ko icyo nshaka kubaza ari mu bajiji oya reka ndakubaze kabasha ndakubaze ko je suis pas doué mu byo kubaza ibibazo vraiment mugabo mbega hajya ngo nivyo abandi barakeneye kuvyumva je ndabizi ndayizi donc bien sûr hajya ngo nivyo iyo ugiye kuri scene misi yose ubanza kunwa kamwe canke tubiri Fallait que tu me fasses ça. En tout cas, c'est ni dope. Kamwe, oya akaver, nibaze ko yavuze akaver. Apana agacupa. Wavuze akaver canke agacupa. agacupa kamwe canke tubiri Oya. Akarahuri kamwe gusa. Akarahuri kamwe. Ego. Mbanza kunywa. Toutes les façons mbaje kunywa amazi. Ego. amazi nakubajije Eh. c'est clair Ego. Ndakanywa. None hari ico bitwaye. guys ndizera ko tuza kubatumira genre pour venir mu dutera inkuru nyinshi tu vois donc mufise ibintu byinshi byo kuvuga nitwoshobora kubiheza sivyo Akote yaho onye ngo akote y'ivyo Slameur ngo no gutwenza ndatwenza gusa navyo ndibonako ya nyuma muvuze ko nzobatumira mukadutera inkuru nyene muri rusange Kapa as comedian. ya as umuslami onye Ego. ya bakunzi ba Empower TV ngira murabibona nahaturangirije ikiganiro cacu nariko ndakorana na Tanguy Star na Slameur BSS. Okay ngira muravyumva ya ikiganiro nibaze ko cabaryoheye nizera yuko genre ndazi abatora bakurikirana entre temps mwavuze ama platform ashobora kubatora ko ni Ego hariho turafise page zitatu mu bisanzwe. Tanguy arafise iya Tanguy Star, hama nanje ndafise iya Slameur BSS official ma platform yose IG, Snap, no kuri Facebook. Hama turafise ni ya groupe ya pas le YouTube ego turafise. Iya groupe nayo page yitwa Kamikaze Team. Ego. Hama YouTube nayo jewe ndafise iwanje natanga afise iwiwe. Mugabo iyo ducize kwiki gikorwa ni hariho politics zimwe tubwira soit turagisha kwa Tanguy soit turagisha iwanje mugabo iwanje ni Slameur BSS official kujya nyene hama Tanguy nawe ni Tanguy Star. Yes guys ngira muravyumva yuko mushaka gukurikirana ibikorwa byabo mushaka kuja kwa ma platforms atandukanye bariko baratubwira yaba Tanguy canke Brillant mukaja kubakurikirana mukaraba ibikorwa basanzwe bakora yandabashimiye rero ukuntu mwari mugenda mukurikirana ibikorwa byacu ndanabashishikariza kugira subscribe share na like mukabandanya kwikwirakwiza hose kugira ngo tubandanye dufashanya nshimira na Claude Nzirimwe yariko aramfasha kuri kamera kugira ngo ibintu byose bibandanye bigenda neza thank you very much kandi I love you.